cuzuye c'Imana nuko ivyagezwe vy'Imana vyandikwa mu mitima yacu. Urazi mbabwire kino kintu, iyo tubona abantu bagwaye, tubona abantu bananigwa bagakora ibintu bidakorwa n'ibiki, niko kufata baba bariko bitondera ivyagezwe biri hanze yabo. Icagezwe icacu cose kitaraba muri wewe, biroroha cyane kuba umunyantege nke imbere yacu. Ni icyatuma bagerageza kubanumya mugabikanga ko banuma, ni kubera ko umviriza urukundo rwa Kristo ricari ikintu kiri hanze yabo, cyari cagezwe kiri mu mitima yabo. Benshi murazi igituma mugera ahantu mu Kristo mukamudepoza n'umwambaro mwambaye hanze, si umwambaro mwambaye indani muri mwebwe. Iyo ubukristo ari umwambaro wambaye indani muri wewe, aho ugendera hose ugendana Mpwemu Yera akubwira ati iki ntikitubereye, iki ntigikogwa. Apana ngo abantu barakubona canke ntibakubona. Iyo Mpwemu Imana yacitse umugenzi wawe, umukunzi wawe, hari n'igihe akiyumvira ko atanguye kuduga, avuga ati nta soni. Kubera iki? Arabizi neza yuko ivyo si ibintu bikubereye nk'umwana w'Imana. Ikibabaje dufise uyu munsi, dufise nk'ikibazo mw'ishengero, n'ivyagezwe biri hanze yacu. Mpwemu Yera twamuhaye kugira ngo atumenyeshe ngo ntukibe. Mpwemu Yera twamuhaye kugira ngo aze abicike muri twebwe ko tudakwiriye kwiba. Isi nikene ko tuyibira ko tuzuye Mpwemu Yera. Isi kene kutubonamwo ibikorwa vya Mpwemu Yera. Isi kene kutubona Mpwemu Yera aje kugira iki? Mpwemu Yera aje kwambika umubiri ibikorwa vya data kugira ngo ushobore kubana n'abantu. Nico gituma abimenyetso cyo kubona mu mwanya vyerekana ko kuri Mpwemu Imana ari muri wewe. Mpwemu Yera yaje nk'umuntu aje kurangiza chantier yatangujwe n'Imana iza kubandanywa na Yesu, mugabo aza kugira ngo ayifinalize. Mpwemu Yera ni wo gusozera ico Imana yatanguye. Mu bihe vya kera, mu bihe vy'abasogokuruza bacu, ni Imana yari wo Yesu mu nyuma araza atubera umuhuza w'isezerano rya kera n'isezerano rishaje. Amaze kuducungura tukinjira mu isezerano, Mpwemu Yera nawe acaraza kugira ngo asozere ico Kristo yatanguye. Nico gituma birivuga ngo uyo ntazokora ivyo yigeneye, mugabo azokwabira ku vyanje. Burya Mpwemu Yera ni Yesu atagira urubibe. Ngira umuntu Mpwemu Yera ni Yesu atagira umubiri. Mpwemu Yera ni Yesu undi. Avuga ngo nzobarwikira uyundi mufasha. Mu kigiriko avuga ngo aros parakletos. Bivuga ngo uyundi ameze nkanje, uyundi akora nkanje. Izina rya Mpwemu Yera ubundi ugiye gusoma avuga ngo ubundi azokora yigereye, mbwa ivyo azokora byose azobikora mu izina, in my name, mu izina ryanje. Burya izina rya data. Nico gituma ejo nari muri salon kwa Findi ko dimosha, hari umugabo yerekana ku ruhande afise ingabire yo kuvuga amajambo menshi. Hamarira tutangura kuvuga n'umuyisilamu atangura kuvuga nyene Yesu atari Imana. Ngo Yesu ngo n'umuntu nkawe asonza, aruha, Yesu ararira, baba vyinshi birebire. Mugabo urazi ibiganiro be n'ivyo ntituba dukeneye kubijamwo, kuko ico batazi raba kino kintu nuko fete izina ry'Imana data si Imana data, izina rya Mpwemu Yera si Mpwemu Yera, izina rya data wa twese ari mw'ijuru ni Yesu Kristo, izina rya Mpwemu Yera ni Yesu Kristo. Fete Yesu Kristo niko zina uviriza Imana yaduhisuriye yo nyene ubwayo yitwa. Filipo ati uvuze ngo urashobora kutwereka data, twereke data. Ati Filipo tumangiye kingana gute? Umbonye ntababonye dako twe na data turi umwe. Niko mu mani majamu izina ry'Imana data ni Yesu Kristo, izina rya Mpwemu Yera ni Yesu Kristo. Cyituma Mpwemu Yera yarungiswe mu izina rya Yesu. Abo rero bwo ngo Yesu ngo si Imana. Umviriza muze munde murahari, uzumbwira uwo muntu mu majamu make utico taruzi nuko izina ry'Imana uvuga ngo turasangi tutazi kariyo ryahishuwe muri Kristo Yesu. Bige ngo ko Mose abatumana ngo wabwira ngo ngo ndi uwo ndiwe sizina ry'Imana. Jehova ayo n'amazina y'ibicaniro n'amazina y'ibikogwa. Ni nk'uko umuntu wamwita umuropozi, mugasi iryo zina ryiwe nakaza akora. Izina ry'Imana ninde? Nicyo tuvuga ati nta bushika kwa data atari jina muri ko akse. Umviriza ntavuga ngo ndi inzira muri beginning, avuga ndi inzira muri rudende. I am the way, the truth and the life. Usaka gushika kwa data nta handi ashobora guca atari. Bige babwira ngo urumva ngo hari inzira nyinshi ngo cako barababesha. Inzira tuzi ni imwe gusa, Yesu Kristo. Uwo rero yaduhaye ninde? Ngomba ndamubwire mu majambo make ko uho muvuga ntiyo muheze. Objective yiwanje urazi Mpwemu Yera niwe yaje kudutera kwihana, guhindura ivyiyumviro tuva kuba abanyedini. Abafarisayo bagenda bambaye ivyagezwe ku gikiriza cabo, ntawo mengo baragorotse. Mugabo iyo usomye ijambo ry'Imana rimbwira ko igikorwa cuzuye c'Imana nuko ivyagezwe vy'Imana vyandikwa mu mitima yacu. Urazi mbabwire kino kintu, iyo tubona abantu bagwaye, tubona abantu bananigwa bagakora ibintu bidakorwa n'ibiki, niko kufata baba bariko bitondera ivyagezwe biri hanze yabo. Icagezwe icacu cose kitaraba muri wewe, biroroha cyane kuba umunyantege nke imbere yacu. Nico gituma ikintu ca mbere ukeneye raba kino kibivuga ngo muzomenya ukuri. Nuko ukuri ukumenya he mu mutima wawe, nuko wemezwa neza, nuko Imana Abeburayo 8:10, nuko Imana iza ikandika ivyagezwe
vyayo mu mutima wawe. Uyu munsi niki gituma eta islamique imereye nabi isi? Ni kubera ko barya abantu barashoboye gukora discipleship kubatahuza kubumvisha yuko umuntu apfuye yisha umunyamerika, uwo muntu nawe barakoze ivyaha, Imana ishivyibagira igaca imuha iparadizo kandi igazoca imuha kuzorongora abakobwa 70 bisugi. Ico kintu cyarabaye ikintu cyanditswe mu mitima yabo ku buryo iyo apfuye yiyahuye aturikije abantu yisha abantu apfana umunezero yumva umengo yagiriwe ubuntu budasanzwe. Kubera iki? Biri mu mitima yabo. Ni iki cyatuma bagerageza kubanumya mugabikanga ko banuma? Ni kubera ko umviriza urukundo rwa Kristo nicari ikintu kiri hanze yabo, cyari cagezwe kiri mu mitima yabo. Uyu munsi Pentecote kuri twebwe turiko turahimbaza ni Imana yaza kwandikisha munyumvize neza inyuguti za Mpwemu, ivyagezwe vyayo vy'ubuntu n'urukundo mu mitima yacu. Umuntu mu mutima wiwe yashoboye kuzirika umutima wiwe nibi vyagezwe, nashaka ahure n'ibimeze gute, uwo muntu azokwama misi yose anesha ibimugerageza. Kubera iki? Ikiri muri we kirakomeye cyane kuruta ikiri kuri we. Benshi murazi igituma mugera ahantu mu Kristo mukabudepoza. Ubu Kristo n'umwambaro mwambaye hanze, si umwambaro mwambaye indani muri mwebwe. Iyo ubu Kristo ari umwambaro wambaye indani muri wewe, aho ugendera hose ugendana Mpwemu Yera akubwira ati iki nikitubereye, iki ntigikogwa. Apana ngo abantu barakubona canke ntibakubona. Iyo Mpwemu Imana yacitse umugenzi wawe, umukunzi wawe, hari n'igihe akiyumvira katanguye kuduga tuvuga ati nta soni. Kubera iki? Arabizi neza yuko ivyo si ibintu bikubereye nk'umwana w'Imana. Ikibabaje dufise uyu munsi, dufise nk'ikibazo mw'ishenga n'ivyagezwe biri hanze yacu, mugabo reka vyinjire mu mitima yacu no mu vyiyumviro vyacu. Aho niho tuzokwigira n'umunsi n'umwe tunyera canke dutsindwa n'ubugunge bwa wa mubi aho woba uri hose. Abiburayi 8:10 havuga ngo kuko iri ari ryo sezerano nzosiza n'umuryango w'Abisirayeli hanyuma y'iyo minsi, nije urambivuze, nzoshira ivyagezwe vyanje mu bwenge bwawe. Hehe, apana kubisate vy'amabuye. Mpwemu Yera twamuhaye kugira ngo atumenyeshe ngo ntukibe. Mpwemu Yera twamuhaye kugira ngo aze abicike muri twebwe ko tudakwiriye kwiba. Maze akabazo muze kubaza, hamwe Imana yobivamwo ivy'umuriro n'ijuru. Kavuga ati umuriro itangazo. Umuriro mwari mwarabwiwe, jewe Imana afashe ingingo yuko ndawukuraho, ivyo umuntu yokora vyose ntibizotuma atererwa mu muriro canke agira iki, azopfa gusa nyene apfe, mugabo umuriro uravuyeho. Ni bande boguma batinya Imana muri twebwe? Urazi iyo ukundanye n'umuntu si question yo kumunezeza kutamunezereza, n'ubuzima butemba muri mwebwe. Rimwe na rimwe babwira ikintu kimwe, hariho ivyaha Mpwemu Imana tugronda tuba twakoze, mugabo wibwira umuntu atokugira kari cyane nivyo canke sivyo. Cyo Imana muri ko nabwira abantu, iyo mashaka ngurumva ngo none bigapo ngo ni icyaha canke si icyaha. Ncamaze kumaza ati umutima wawe ukubwira iki? Kuko umuntu wese akubaza kiki ari icyaha canke atari icyaha, burya bafise urubanza mu mutima wiwe, gusa keneye amabekiye ikitarico nikirico hari ntayishingwa mu mutima yacu. Cyo bivuga ngo Mpwemu Imana abwirikana ni Mpwemu zacu, arabwirikana Mpwemu zacu. Iyo hari bitameze muri no minsi ivyo uri kurakora sivyo ngomba. Magatoya Abaroma 12 umurongo wa 2 n'umurongo wa 3, ntimushushanywe n'ivyiki gihe yamara muhinduke gose. Mugize iki? Mugize imitima misha. Fatisha munguzi imitima misha, niko ruvuga ngo mwuzuye Mpwemu Yera. Ufate Mpwemu Yera iyo mwuzuye ntitwuzura Mpwemu Yera rimwe, twama turiko turuzura Mpwemu Yera. Ni nkakurya akwi iyi miduga uyu munsi BYD Build Your Dream. Ijya miduga raba kino kintu barakubwira ngo ugenze ibirometero twitwara bisharge kugira onke energy gusura kugira kuyikoresha. Na Mpwemu Yera nuko nyene ameze. Ibi vyose turiko turakora turiko turaba decharge. Birasaba ko dusura kandi gusura kwirosharja, ariko kuzura Mpwemu Yera ni hamwe wama uyimusha. Mpwemu Imana iyo uri kwirosharja kuri we ni nkakurya inzoka yiyubura, aragukura ko ivyari bigiye gusaza, arakuramo pièce yari igiye kugukoresha amakosa. Wumva twumva vyinshi ku maradiyo, tubona vyinshi ku mateleviziyo, tuganirizwa ibintu vyinshi. Buryo ugiye kuraba urasanga uko wavyutse atari kugiye kuryama umeze, hari ivyagabanutse, wavyutse ufise ivyizigiro, mugabo umunsi uza guhera ivyizigiro vyagabanutse kuri 60%. Habaye hari ivyagiye birabikwega. Kuzura Mpwemu Yera nugusubira kandi kumwiya kugira ngo agira iki, asubire akuzuze inkome zisha, akuzuze ivyizigiro bisha, tekera mu bundi bushobozi bugushoboza kubandanya urugendo. Ni keke ngo mugize imitima. Iyo uzuye Mpwemu Imana imisi yose uzokumva umuntu wari ufise amarezo yuzuye menshi yo kutamubabarira, wuzuye Mpwemu Yera acakubwira ati ubu nyene asa telefone umusabe program uje kumusaba imbabazi. Abuzura Mpwemu Yera benshi barabizi, yama bakoresha ibyo badashaka, nivyo canke sivyo. Mwama misi yose muri komurido na Mpwemu Yera, mbwa nawe urambonera azokwama kubonera nyene, kuko ito nico twamuherewe. Urinze ugera ahantu ukora ikintu kibi ntiwumve umutima uri kuratera kuri riti mutawuterako, Mpwemu Yera yihoreye uzomeneza ko wamutakaje ari muri koma. Mugabo abuzuye Mpwemu Yera ku munsi amafise ubuzima busha, bamafise
mitekereze mishasha mugire imitima misha raba kino kintu kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba ikiri nco nashaka kera Imana bayi vyagise kugira ngo just bavyitondere mugabo Mpwemu Yera yatanzwe kugira ngo Imana iduhe kumenya neza ivyo iyo igomba hama dukora ivy'Imana igomba umuntu vy'ukuri yuzuye Mpwemu Imana ariko arondera guhimbara Imana ariko arondera gukora ivy'Imana igomba muri ivyo rero Imana igomba hariho ama levels atatu hariho vyiza hariho ibishimwa hariho ibitunganye mu cyongereza avuga ngo which is good kinca mbere pleasing and perfect Imana iri kirarondera s'abantu bakora ibintu biri good biri better s'abantu bakora ibintu biri pleasing ibintu biri agreeable Imana ikirondera abantu bakora ibintu biri perfect ibintu biri perfect bikogwa n'abantu bari perfect ibintu bitunganye bikogwa n'abantu batunganijwe gose